fata mu maguru aha mu mavi iyo tatata rero mihimbirime ngahano yo yewe umabiki oje kwenye bo bamenze bagwanze gute gusa nje singwaye urimo ngufatira iyo ngwara bo bavuze ku maguru tatata ngwaye iki Rutatata Pardon basi ngo waravuze ngwaye iki bosi ndaje koza amasaha y'igusundeke rutatata rero ndakutata kutuneka ndakurura ingo nje kuguha umuti oya bosi mbiza rero mani urazi ubuzima bwo ngaha mu jini buragoye cyambere mbere udakoresheje ico bita article 15 nukuri ni shida za dunia neka buwe kufise ubwenge dukora iki icambe na mbere bikenerwa yuko ujyama ngaha hama kugira umere nk'urwaye nk'intandara aho nyene fast cyo gutoza amahera umubosa cyo gutoza amahera ivyo myigira muri amako none uzoburi kuko wejama ngaha wejama mwana ba boss barashika amani kanje ninje ntoza wewe uratoza nanje mpepeye ipfa imve ipfa upireyo ipfa bagapfuye urabona aha mujini ni shida ndiri kuramutse yama masheni sinzi wihendo heme ugahema bararuka nyuma eshe gahanga urutwe nk'urwantuze kibiri nini he none napfuye reka ndondera amahera mbeko bataza mukanya barashika tangura yewe kajiwe tangura aha rero ngaha aha ni barakumutemere mana wa mama atubindire baraza aha inoti ziraza aha mbeko bataza haraje kweli baraba aradupfanye umuntu uyu muntu aradupfanye nukuri arashushe bigenze gute kweli oya nukuri boss rabu dufashe nukuri arashushe yasumye myinshi aragwaye ingwara dufashe kweli aje kwa muganga yo none ndabufashe iki kweli nk'ubu nyene nukuri udene nijana awi jero yego ijana reka ndabe kweli oya ni hatari uburega ingwara zaje zituma abantu bagwa n'ingoga urakoze yo oya reka nawe we kweli wa muhungu we kweli muramuce munyarukana kwa muganga wagera imbere imodoka ikuvuna amaguru habonetse ijana navyumvise turebe turakubwiye habonetse miya no usumu boss are mu mwanya abandi baraza wewe uragotwa wanyu ntimire gupfa nakubari aya mbere toyarose ekabuka jiri barabara ndarizi rimwe rijambere iri barabara afura ngo gwapfe nk'umupfu nyene iri barabara bagitera hute ngo abo baraje shushu na baju baraje yewe nimudufashe umuntu aradufashe nimudufashe we mabuja we databuja nukuri kw'Imana abantu baradupfanye umuntu aradupfanye dufashe kweli nimudufashe umuntu ararenza kwegi pinduka ndashaka bonisi none yapfuye ego yapfuye arashushe gose asa n'umwe kumutamutira muri moruge None kwa muganga ari mudufashe nimudufashe tumutoroshe itike aho kuzana umuntu ngako hari kumutwara muri moruge aguye mahera none itike muri oya byaheze je numvira n'umutima wahevye kugira duru ni muduheze kusimba dufashe afise ijana ari kuri taxi vero hari imbere iki naryo nyene ntuzewe oyo bingazi canke basigira bibiri ntangazi mwari none mwari mwebye nimugira bibiri baje amwe nyegenda mu hasi naka gapapuro kwereka aba bantu oya ntangoranye amakenga shezo agiye umutima wo gutanga aratuye ari mudo wamaze kwirabura akira ni mutoye ego murakoze ore nkuko nyene musabe ntangoranye imodoka ibavunagura amaguru abangara desa magana abiri nashushu babaye igihumbi ubu oya baduhaye ijana komprampa ejama jama nashushu nibagi wabo
aha rero wabonye iyi kazi mbere wonatunga mwisi nzo mfise ikiduga hano muhira ba boss barashobora gushika yewe ufashe mutama aragwaye ararembye yego habaye iki nibiki muriko muragira sipagwa waye rutadaza iyo ni ngoranya baki ni ingora yateye ni ikintu kimuvunagura amaguru amaguru yavunagura ararenda ivyahata dufashe dufashe mutama iyo rutatata gute rero ugatatagura gute uyumva yarembye aranashusha ngo umvirize yego ufashe n'ukuri n'ibihumbi 10 wobukoze aje kwa muganga n'ukuri iyo rutatata kumenga karawumiriza ararembye hatari agwa rutatata ni kwidufashe yahora dandata asha nigeze adandaza iyo ngwara mvuze ngufata ku mavi fata mu maguru mu mavi rutatata rero bahano wewe umabiki nje kwe nibo bamenze bagwanze kuturesha gusa nje singwaye urimo ngufatira iyo ngwara bo bavuze ku maguru tatira mugwanye iki rutatata mugwanye iki bosi ndaje koza amasaha y'igusindeke rutatata rero ndakutata kutuneka ndakuruha ingo nje kuguha umuti oya bosi